Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda mu mezi 9 ashize abantu bagera ku 200,000 barwaye malaria. Mu Burundi ibiciro bikomeje kwiyongera. Ugiye mu isoko ngugiye kurondera samaki hoho imiteke itangara uduriruka. Ibintu byaraduze biraduga birarenga. Turakira hanze w'umunyarwandakazi Cecile Kayirebwa uheruka guhabwa igihembo. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kiratangaza ko mu mezi 9 y'uyu mwaka 2024 umubare w'abarwayi ba malaria wikubye hafi inshuro ebyiri ugereranije no mu mwaka ushize 2023 bavuye ku 300 bagera ku 500. Inkuru irambuye Asumutakaboyi. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC yahaye Ijwi rya Amerika, Dr Mbituyumuremyi Aimable yavuze ko muri ibi bihe hagaragara ubwiyongere bw'indwara ya malaria cyane cyane mu turere twa Gisagara, Bugesera, Nyagatare, Kirehe, Nyanza, Kicukiro na Gasabo. Nta mpamvu yatangajwe yatumye utu turere ari two dukunze kwibasirwa n'indwara ya malaria kurusha utundi, ariko mu bihe byatambutse twinshi muri two twavugwagamo indwara ya malaria. Ibisobanuro byatangwaga akaba ari uko dukunze kugaragaramo izuba rikabije ugereranije n'ahandi. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC, Muganga Mbituyumuremyi Aimable, avuga ko kwiyongera kwatumye n'abarwaye malaria y'igikatu nabo biyongera. Uyu muyobozi asobanura ko umwaka washize babonye abarwaye malaria y'igikatu 850, naho ubu ngubu bakaba bageze ku 2,000. Muganga Mbituyumuremyi asobanura impamvu z'ubu bwiyongere. Icyo tubona nuko malaria kugenda yiyongera ugereranije n'imyaka 6 yari ishize. Tukaba tubona ko hari impamvu zitandukanye zishobora kuba zibitera, harimo bijyanye n'ingamba zimwe na zimwe zitagera ahantu hose, ariko ingamba zakoreshwaga cyane ni ingamba zikoreshwa imbere mu nzu, inzitiramibu, gutera imiti, ariko tubona ko ari ibyiciro bimwe na bimwe byibasirwa na malaria ko byo bikunze gukora akazi ko kuba hanze amasaha y'ijoro. Abazamu abakora ibijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, ariko bakora akazi ka nijoro kenshi baba bafite ibyago biruta iby'abandi. Ariko tunabonamo imihindagurikire y'imibu, aho tubona ko imibu nayo Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Ijwi rya Amerika ryasuye ikigo nderabuzima cya duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika. Aka karere ni kamwe mu kagaragaramo abarwayi benshi b'indwara ya malaria. Bwana Kalisa Pio, umukozi ushinzwe imibare mu kigo nderabuzima cya Rubungo, aganira n'Ijwi rya Amerika, yahamije ko mu kigo nderabuzima cyabo malaria yiyongereye ugereranije n'imibare bari bafite umwaka ushize. Usanga imibare y'abantu bapimwa ibipimo bya malaria iyo itarahindutse cyane, ahubwo amapositif agenda abonekamo kasanga niyo agenda azamuka. Usanga nkaho twabonaga malaria 15 mu cyumweru cyangwa se 20, hagati 15 na 20, ubu ngubu turi kugira hagati ya malaria 180 na 200. Nk'icyumweru gishize twagize malaria 208. Umwaka ushize zabaga mu cyumweru ari nka 45. Muri iki kigo nderabuzima mu masaha ya saa 8 za kumanywa imirongo y'abaje kwivuza yari ikiri miremire. Bamwe mu baganira n'Ijwi rya Amerika bemeje ko babonywemo malaria. Nafashwe no gucika imbaraga ahantu hose no kuruka. Saa 2 zo mu gitondo nibwo nafashwe. Malaria nta kindi nkunda kurwara, ni malaria. Yari malaria ndayumva, uburyo mba meze yariyo ndayumva. Ni kenshi nkunze kuza no kwivuza agasanga ari malaria. Kubera iki ntabwo mu nzitiramubu bigenda bitera?
bishobora kuba ari uko nkora ijoro. natanze ibizamini ariko n'ubundi niyumvagamo kariya mfatwa numva nacitse intege umubiri wose n'umutwe no kuruka ndumva nkonje. Ibizamini nabitanze ibisubizo babimpaye. Musanze ari malariya? None se ntabwo mukirara mu nzitiramubu byagenze gute? Inzitiramubu nyiraramo ahubwo nuko maze icyumweru ntayiraramo bamaye akazi k'ijoro. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malariya atanga inama z'uburyo iyi ndwara yacika. Hari ingamba ziba ziriho zitandukanye, hari imiti ishobora gukoreshwa mu kwisiga ku bantu bakora ako kazi, bakisiga imiti yirukana imibu. Hari uburyo bwo kuba twatera imiti mu bishanga bigatuma imibu yororoka mu mazi itabasha kororoka, kuko niyo ikora nyine igasanga abantu mu nzu. Ibyo ni ingamba zo zishobora gukorerwa hanze ziriho kandi zatanga umusaruro zongeye mu zo zisanzwe dufite. Uyu munsi navuga ko ntabwo zari zihagije, ariko twumva ko ari ibyo kongeramo imbaraga kugira ngo zongerwemo. Mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo bwatekerejweho, muganga Aimable Mbituyumuremyi yongeraho ko inzego z'ubuzima zizakomeza gushyigikira ingamba zirimo gukomeza gutera imiti mu turere 12 tuzahazwa n'iyi ndwara kurusha utundi. RBC igaragaza ko mu mwaka wa 2016 2017 aribwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abarwayi benshi ba malariya kuko bari hejuru ya 5 miliyoni mu gihugu hose. Abari barwaye malariya y'igikatu bari 18,000, ikaba yarahitanye icyo gihe abagera kuri 600. Ntabwo twabashije kumenya bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka kuko RBC yatubwiye ko bakegeranya imibare. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya Mulongwe mu ntara Kivu y'Epfo barenga 90 banduye indwara ya kolera mu kwezi kumwe gusa. Uvira, Vedaste Ngabo. Iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo iziheruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe. Izi mpunzi zirenga 3,000 zivuga ko ubukene bw'amazi, imisarani n'isuku nke bigaragara aho batuzwe aribyo ntandaro y'iki cyorezo. Ntakirutimana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe, asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga 90 aribo bamaze kwandura icyo cyorezo cya kolera. Hamaze kubonekeza abantu benshi barwaye kolera ngaha muri site yacu ya Murongo, bivanye n'ingene bariko barazana abarifije benshi. Abarifije bariko barazana bashikana mu hangare kandi batafise amawese. Iciteyeko abarifije bariko barazana ugasanga barabazanye ni babahinja baje ari bashasha batoronka hano baza guca n'ingero na bugingo akavura kare kamaze gatara gatoyi, ugasanga abarifije bimworaha ivyatsi bigatuma ivyo byose bariko baraha hari ubukoko bwagiye munya kuwe vyatsi, ugasanga umuntu agiyemo acibwamwo. Turamaze kugira abantu 90 bamaze gukora ico kiza ca kolera, na cyane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashasha. Impunzi zanduye iyo ndwara ya kolera, amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka, ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara. Kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari ibirometero 15. Bapfa kurera Machozi yari amaze ibyumweru 2 agwaje korera mu bitaro bikuru bya Baraka. Nta sabuni bampaye, nta fungurwa. Abana mperuka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara ya kolera. Abana babiri barafatwa n'indwara ya kolera, abatwara kwa muganga ahantu bita Baraka. Ku bwa Odileye Ntihaniraho, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru 2 avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura kolera. Nta madushe dufise, nta wese dufise twareti zaramaze kuzura cyane, aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabatunga kwiyo twareti imwe tuyikoraniramo turi amasara 5 nabo mu mihana bose bafise ibyo bibazo. Hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nta tara rihari, turamerewe nabi cyane, turonka amazi duhangayitse. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo, ntibyadukundira. Gusa Didier Numbi wa Numbi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe, avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 aribo banduye kolera muri iyi nkambi. Inakuwa karibu mwezi mzima tumepata shida ya kolera humo mkambi,
hashize ukwezi dufite korera mu nkambi ku ikubitiro yafashe abantu babiri irakomeza iriyongera none igeze ku bantu barenga 90. muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo Croix-Rouge, Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi, kuwa gatanu nta muntu wanduye, kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe. mu rwego rwo kurwanya korera uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani. Usibye iki kibazo cya korera, izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza. Twebwe badukuye mu isange batuzana mu nkambi y'Umurongo. Ibibazo dufise, ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro, kurarana n'abagore n'abana mu isare. Bagira inguvu baduha amaparasera dutume dushingamwo n'ingando, ariko kurarana n'abana ntibibe mu kibazo kigira kabiri. Batuzanye tuzi yuko baje kudukiza, ariko twabonye inzara kabisi igomba itwice, bahise baduta nk'uko umenga ntibatuzi. Muri inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 15,000. muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe nuko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya korera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Placide Welo, mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26,000 aribo banduye korera mu gihugu cyose. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Babwiraga mu ngingo nkuru mu Burundi ishyirahamwe Olucom rishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura umutungo wa leta rivuga ko ibiciro bikomeje kwiyongera. Inkuru irambuye Diane nini nahazwe. Urwandiko rw'impapuro 7 iryo shirahamwe ryarungikiye abamenyesha amakuru risigura iki kibazo, ruvuga ko ibiciro vy'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi vyaduze bivuye hanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Uburundi bufise. Olucom ivuga ko kuva mu kwezi kwa 4 kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimwo, umukate umwe akarorero wavuye ku 2,500 by'amafaranga y'amarundi uja ku 5,000, ikiro c'isukari kiva kuri 2,300 kija ku 10,000, icibiharage vyumye kiva ku 4,800 kija kuri 6,500, icibigori vyumye cavuye ku 1,800 kija kuri 2,800. Ku bindi biciro, ikiro c'ibiraya bisanzwe cavuye ku 1,900 kija kuri 2,500, ibiraya vya ruhengeri biva ku 1,900 bija kuri 3,000, ikiro c'inyama y'inka irimwe amagufa kiva ku 15,000 kija ku 24,000, iyo musoso nayo iva ku 17,000 ija ku 30,000. Ilitiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 53,000 mu kwezi kwa 4, ubu zigeze ku 85,000. Ilitiro 10 z'amavuta yitwa amaoki akoregwa mu Burundi zavuye ku 79,000 zija ku 225,000. Umufuko w'umunyu urimwo ibiro 25 wahurugurwa 25,000, ubu ugeze ku 55,000. Ibinyobwa bikorwa n'ishirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyene vyaraduze. Icupa ry'ikiyeri kimwe co mu bwoko bwa Amstel ryavuye ku 3,000 rija kuri 5, ikiyeri ca Primus cahora kigurwa 2,500 kigeze kuri 4, ifana imwe nayo yahora ku 1,600 ubu igurwa 2,500. Igisata c'uburaro naco nyene Olucom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga carashikiriwe. Umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45,000 uja ku 70,000, inzu y'icumba kimwe yakoteshwa 250 mu kwezi kwa 4, ubu ikoteshwa 500. Ivyumba bitatu nayo yahora ku 300 ku kwezi, ubu igeze ku 750. Hambavu y'ibi vyankenegwa, Olucom ikemeza ko n'imiti yaduze cane. Iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemwo abari mu ntwaro bikika mukiza bakidugiriza ibiciro uko bishakiye. Umufasoni Jeanne Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango, akavuga ko Olucom itarira busema. Yaragize gose karabaye ntumbaze
ugiye mu isoko ngo ugiye kurondera isamaki hoho imikeke itandagara uduriruka ibintu byaraduze biraduga birarenga. Ibivugwa na Jeanne Gacoreke w'Ibujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimwo abo hagati mu gihugu. Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo. Leta niyo ibazwa ibintu byose bizavye n'ibigeramu nta wundi muntu n'umwe abibazwa atari leta. Muti ni leta iragutse, hari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari ubushikiranganje buramutswa abatandukanye. Erega tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale, hari n'amashikiranganje yamiba rimwe canke kabiri mu kwezi. Abo rero barabivuga bakahita bakabivugana bagafata ingingo. Mugabo nivyo hari ababibazwa bwa mbere ni umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro. Urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo bavyicare kuko umuntu yaba yicara akava yibagira agagumayo biguma biduga ku munota ntawe uzi bizogarukira. Uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi yo irarufise nimba irufise iremera ko ikibazo kihari, hari ico babwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye turabagura tugira tubanze tujemwo kuko bera murazi mu rwandiko turavuga mu inama nshingamateka n'izindi nzego nyinshi. Leta iravyemera ko ari kibazo, hari ivyo bemera n'ivyo batemera. Mugabo twe none hari umuntu yohakana ko igitoro kitahari kitariho kweri, hari umuntu yohakana yuko ata bintu vya transport bihari. Aha hauri isoko muri ya Bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baje kukaza ruguru itige y'ibuje na 3 na 5 ni kuvuga n'ibintu insupportable. Ishirahamwe Olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi. Olicom iti amabi ntasiga yandi, ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho. Igisata ca mituel gishigikira abakozi mu vy'ubuvuzi ntigigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganje bwinshi buyiheraniye amafaranga yo murengera. Impfuvyi nazo nyene ku bwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye. Ijwi rya Amerika twarondeye impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo. Ntitwashoboye kuzironka kuko batitavye amatelefone yacu, hakagira ico batangaza tuzobibabwira. Abategetsi b'ibihugu 20 biteye imbere kurusha ibindi kw'isi basubiye guhura kuri uyu wa kabiri mu biganiro barimo mu gihugu cya Brazil bifuje ko habaho amasezerano ku rwego mpuzamahanga kurwanya inzara, guha imfashanyo itubutse intara ya Gaza hamwe no guhagarika intambara muri Ukraine. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Emery Pacifique Igiraneza, impuguke muri politiki mpuzamahanga atuye i Londres mu Bwongereza, amubwira uko abona ibyavuye muri yo. Nagomba kumbure mbanze mvuge yuko iyi nama yabereye mu gihugu ca Brazil irongowe n'umukuru w'igihugu ca Brazil hari ivyo yari yashize imbere kugira ngo bibe ibintu bizokwigwa muri iyo nama. Nobabwira yuko icambere kwari kugwanya inzara n'ubukene kw'isi, mbere avuga kuyikuraho, gukuraho inzara n'ubukene kw'isi. Hanyuma hakabaho n'ivyo gusubiramwo ingene ishirahamwe mpuzamakungu cane cane urwego rwayo rw'umutekano rutunganijwe kugira ngo wisunge ingene isi imeze ubu. Ikindi naco ca gatatu kwari kuraba ibijanye n'ihinduka ry'ibihe n'ico ibi bihugu vyokora kugira ngo be umuti vyotorera iki kiza giturutse kuri iri hinduka ry'ibihe. Rero muri make vyari ivyo bintu bitatu iyi nama yagomba kuganira ko. Mbajije uti none mubona mwihweje rwandiko rusozera inama mubibona gute mwebwe? Ubwa mbere nibaza yuko ku ruhande rw'uwarayirongoye Perezida Lula wewe mu vy'ukuri umuntu yovuga yuko ivyo yashize ku rutonde vyizwe ko bitarinze guharigwa ko cane gose,
cyane kuko hariho amakenga y'uko abakuru b'ibihugu babatemera iyi ajenda yatanze. Rero kuri urwo ruhande rwiwe novuga y'uko asa n'umuntu yashoboye ivyo yifuje, ariko ku ruhande rwacu nk'abantu baba kuri ino si bahanze amaso ibi bihugu bikomeye kugira ngo bitorere umuti ingorane zihanze isi, novuga yuko ata kintu kinini cavuye muri ino nama. Nk'uko wabivuze, hariho amasezerano nk'uko bamabigira gusezerana ibintu ariko ata bintu bigaragara, ugasanga harabayeho kwemera ibintu ariko ata bije ici bikurikira iriho. None ku bwanyu inama nk'izo hari akamaro zifise mubona, naho muvuze ko kenshi hageze gushikiriza itangazo rya nyuma bavuga ibintu bakabivuga muri rusange, mugabo nkuko mubivuze ntihagire ikintu bavuga ku buryo bugaragara. Inama nk'izo mubona zikenewe canke ntizikenewe? Inama nk'izo ni ikibazo ciza kandi ni n'ikibazo kigoye. Urabona iyi si tubamwo irafise ukuntu yubatswe, kuva yuko ari ibintu twasezeranye ngo iyo si yubakwe gutyo, mugabo hariho abantu usanga bafise ijwi rishika kure kurusha abandi, bafise uburyo buruta ubw'abandi, bicara bagakora ibintu, kandi rimwe na rimwe hari ivyo bakora bikatubwira akamaro twese, n'ibindi bakora bikatubwira ko ingaruka mbi twese. Uko iyi si tubako uno munsi iri, nta rundi rwego na rumwe ruriho ibihugu bishobora kwicarana ngo bivugane kazoza k'ubutunzi kw'isi ingene kagomba kumera. Ubutunzi nabwo twese turazi yuko ari nabwo butuma ivya politike bihinduka, habaho ingorane canke hakabaho amahoro kuri ino si. Rero ntahoreka kuvuga yuko ari inama muri ino si ikomeye nka kujya haba hariho inama iraba ivy'umutekano kw'isi, Conseil de Sécurité des Nations Unies, iyi nayo niraba ivyo ubutunzi. Nta rundi rwego rungana n'uru ruriho kw'isi, nubwo ikibabaje ari uko ari ibihugu 200 gusa bitunze kw'isi. Iyo bigiyeyo rero inyungu ahanini biraba n'inyungu zavyo kurusha inyungu z'isi. Ibihugu birenga 160 biba bisigaye bitagiye muri iyo nama. Ikinababaje mbere cane cane kuri twebwe nk'abanyafrika nuko Afrika muri ino nama ni nkuko atayibaho, kuvuga yuko abantu bayifatira ingingo ko n'igihugu kimwe gusa Afrika y'Epfo kiba kiriyo, naco nyene mu vy'ukuri hitanganya ingufu n'ijwi n'ubutunzi n'ivyo bindi biba bicaranye. Rero ku ruhande rumwe ego irakenewe cane kuko ivuyeho nta kisubirira, ku rundi ruhande naho nuko itavugira twese, ari inyungu z'ibi bihugu nyene 200 hanyuma abandi bagakurikira canke bakanga. Ibi bigomba kutwigisha twebwe ibi bihugu bindi bitajayo kwiyumvira ngo mbega jeho kuri izi mbeza zivugirwa ko ibindi abantu hashika gute. Ni ikibazo gikomeye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze cyane namwe. Abanyarwanda b'abahanzi Cecile Kayirebwa na Jean-Marie Muyango bahawe igihembo cyiswe Music in Africa Honorary Awards kubera uruhare mu guteza imbere umuziki ushingiye ku muco nyarwanda. Ni igihembo cyegukanywe n'abaririmbyi birangirire muri Afurika nka Baba Mal wo muri Senegal. Navuganye na Cecile Kayirebwa mbanza kumubaza uko yakiriye iki gihembo. Nacyakiriye neza cyane, cyarantunguye rwose. Nacyakiriye neza rero urabyumva nawe, kandi urashimishije nishema. Ariko si cyo gihembo cya mbere wari ubonye kuva watangira kuririmba, watangira guhanga, wabonye ibihembo byinshi byo mu rwego mpuzamahanga. Kubona kino gihembo ukagihererwa iwanyu mu Rwanda, hari icyo byongereyeho? Byongereyeho cyane kubera ko nabonaga ko ababimenyereye indirimbo zanjye bazimenyereye ko nta, ariko rero ko na rwose babahitamo cyo bakakimpa iki gihe byaranejeje cyane. Cecile Kayirebwa uri umuhanzi wahangiye indirimbo nyinshi u Rwanda kuva mu myaka irenga 60 ishize. Watangiye kuririmba ukiri umukobwa muto. Mbwira uyu munsi iyo ushubije amaso inyuma usanga hari iyihe ndirimbo utaririmbye? Hari niyo ndi mpemba ntari narangiza. Iyo uhimba wayihaye iyihe njyana n'iyihe nyito? Ni indirimbo nise Karengera na Kabengera na umwe n'umugabo wanjye ndi n'umusaza wanjye hepfo ya data. None se icyo uzabaririmba niki? Urabaririye nako bakumbuye gusa, nuko ndababwira ko bakumbuye. Hari ubu ngubu ntabwo ushobora kutwumvisha aho gatoya nubwo bwose itarasohoka? Oya.
reka isohoke nta nubwo yari yatungana. None mbwira Cecile Kayirebwa, ni iyihe ndirimbo wahimbye ikakuneza ku buryo n'ubu ngubu iyo nta kintu urimo ukora wumva ushaka kuruhuka, wumva amahumbezi y'iyo Kigali nziza, ni iyihe ndirimbo ikuzamo kenshi ukavuga uti mana iyi ndirimbo nyitekereje nsanga koko nanjye hari ikintu nakoze kiruta ibindi? urangoye rwose kuko indirimbo zigenzamo ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane kandi igihe cyose mba numva ndirimba, niyo ntaririmba mba ndirimba mu mutwe no mu mutima. Ubu se nkanjye nshatse kuririmba indirimbo zawe wambwira uti uririmba iyi ngiyi nanjye ndayikunda, mbwira imwe. Ubu waririmba nk'umunezero cyangwa mareba atemba amaribori? Mareba atemba amaribori naramubonye agorora ikimera cyebutsa ndebye ndoye icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye mikombe ikibatsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi gicundi tuze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza uhora ukakotsa ntunakagukengurwe ikura ukarwitegeza rugatwiko kumuririmbo gashyururimbo kumuririmbo gashyururimbo ijoro ritimu kukimura tuwanyira. Urakoze cyane. Abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya hari benshi bagukunda, hari nabo nabwiye nti rwose mfite gahunda na Cecile Kayirebwa bati umutubwirire ko tumukunda. None abumva ijwi rya Amerika bo mbumvishe indirimbo bahitiyemo. Mugiriye yashya yongeye umunezero.